mwanya kubaha rero mwese atanu mwesize inyuma umwe wese yiyumve mu cubahiro ciwe. Imbere yuko nogira ico mvuga, nagira mbanze ndabasabe tubanze tumare umwanya mu gacerere duhagurutse kugira ngo twibuke intwari zacu ziguze urugamba rwa demokrasi n'amahoro mu Burundi. Murakoze. Nagira kandi dukengurukire Imana mushobora vyose, yoyo yaturinze irarinda iki gihugu cacu kugira ngo ntigitembagare, naho twari twaciye mu bihuhusi vyari gutuma Uburundi bwacu bupfa ubutakigaruka. None iyo Mana yadufashije, nagira ndabasabe tuyikomere amashi mu kuyikengurukira. Mwanya kubaha mwese mukoraniye ngaha, uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi w'intibagirwa, kuko ni umunsi utwibutsa igenekerezo rya 16 Munyonyo 2003, aho abarundi twasezerera intambara tukaja mu mahoro. Ni umunsi rero udasanzwe, umunsi dutegereza kwibuka. Tuwibuka kubera iki? Ubwa mbere no kumenya yuko aya mahoro turimwo, uyu mutekano turimwo, iyi mpore turimwo bitizanye. Iyo tuzi ko bitizanye vyarondewe, bisigura ko atagusubira kuvyanjanjwako. Ni haba uno munsi turi mu mahoro, ni haba uno munsi dutekanye mu mitima, ni haba uno munsi turabana ryiza, no kubera uwo munsi mwiza abarundi twasezerera intambara. Tuzokwama rero tuwibuka, kuko turashaka yuko n'abana bazovuka, abuzukuru n'abuzukuruza, atanumwe azosubira kwanjanjwa ku mahoro. Hari habo bumvise amahoro bobo bumva ingorane, kubera bataramenya icyo ari cyo amahoro. Amahoro ntapimwa ku munzani, ntibayapimisha imetero. Amahoro umenya yuko akomeye iyo yabuze. Aha muri twese uko turi ngaha, nta n'umwe atabuza amahoro. Nitwe tuzi agaciro k'amahoro, kuko twabibonye twayabuze. Tuze twame rero twibuka uyu munsi, kugira ngo ntagire n'umwe azosubira kwanjanjwa. Kandi uyu munsi tuwibuka kugira ngo twihanize. Tuwibuka kugira ngo twihanize abarundi, tubabwire tuti Kirimoso ntirigasubire. Aha mubona twaciye mu bikomeye, ntaho ku isi byari byarakabonetse aho igisoda cy'igihugu gishobora kwirara mu bene gihugu, aricyo cyari kijejwe kubakingira. Byabaye ibara muri Burundi, aho igisoda cyari gukingira inzego kikaba aricyo kizisenyagura kikagandagura indongozi z'igihugu. None rero n'umunsi wo kwihaniza, kugira ngo twese tubwirane tuti ntirigasubire Kirimoso. Hari habo babona uwo munsi bakibaza ko ari uw'abagumyabanga gusa, ihibambewe. Uyu munsi ni w'abarundi bose.
none hari umurundi n'umwe atariko aramura ivyamwa vyo kuri ayo mahoro. Aya mahoro yararondewe kandi abarundi bose barayanezererewe uno munsi. Nico gituma atari umunsi w'abagumya banga. Ngira ngo abatanezererwa uwo munsi nibo bahungabanya amahoro. Ntibibanezerere rero ko bitagishoboka ko bahungabanya amahoro. No munsi rero wo kwibukanya urugamba twagwanye kuko ntigwari rworoshe. Ariko rero naho rutari rworoshe rwari rworoshe kuko nta unesha abenegihugu. Mu Burundi vyaribonekeje yuko abenegihugu ico bitumye bagishikako. Abenegihugu baravuye hasi batagira ibigwanisho, barava hasi kandi uburuhiro baruhutse, ayo mahoro abonetse, demokrasi igarutse. Iki ni cigwa cerekana ko aho abenegihugu bashize atanumwe abavuguruza. Urugamba rero abenegihugu barurwanye mugabo barahasize nabo nyene ubuzima. Kanatsinda baca umugani mu Kirundi ngo ntawuhakura izitamurya. Twarahasize ubuzima, nico gituma tuguma twibuka intwari zacu. Ico gihe rero twari ku rugamba, urugamba rwari rwo gusubiza ibintu mu buryo, gusubira gutondesha igihugu, kuko navyo ntivyari vyoroshe, kuko igihugu cari casanzaye. Hari igihe mpora niyumvira ndamaze kuja akatari gake mu gihugu ca Somalia, nkabiraba ibiriko biberayo ivyabaye, nkavuga nti abanyepolitike mu Burundi baba bakwiye kuja kuraba muri Somalia niho batosubira kwa njanja, ngo ingombe itazi ikibi irigata ishenyo. Muri Somalia vyabaye nkabirya vyabaye mu Burundi, baragandagura umukuru w'igihugu n'izindi ndongozi, baca basubiranamwo bose, baricana. Igihugu kimara imyaka 26 atashuri ryuguruwe, atanimwe yiga. None uno munsi kubaka ico gihugu ntimugiye ngo vyaroroshe. Igihugu igisoda cyose casambutse, igihugu atabutegetsi buhamwe wese yigaba, ntivyoroshe. Murabona ko no Burundi bwagiye guterera kugira ngo abanyasomalia bagaruke mu mahoro. None rero abanyepolitike baganda babwire baze barumviriza ingabo z'u Burundi zimaze kuja kwitangira Somalia kugira ngo ntibaze basubire kwa njanjwa, igihugu kitagira ubutegetsi kiba carapfuye. Nuno munsi murabona yuko hakiriho abantu bagifise agatimatare. Hariho abanyepolitike n'ubu baterekwa intwaro zitowe n'abenegihugu, bemera demokrasi ari uko batsinda. Abo rero nukwama tubarabira hagufi, kuko urugamba rw'umuheto ruheze twarabandanije urugamba rwo gutsimbataza demokrasi, urugamba rwo gutondesha igihugu. Abato b'amatora rero bamweho burya hariho abazi gukamisha ingorane. Muribuka mu 2005 dutanguye amatora ya mbere, hariho umuhari Paripeutu FNL uragerageza gutoba mugabiranka kuko abenegihugu aho bashize ntawukuraho. Mu 2010 muravyibuka naho nyene duhejeje amatora, hari habiyise ngo ni kibiri, adeseri kibiri, baca batangura gutera uruhagarara mu gihugu cacu. Mu 2015 hose nirirwa ndavuga, mwaravyiboneye ingene baciye bashaka yuko atamatora azosubira kuba mu Burundi, bagasubira mu ngendo mbi yo gutembagaza ubutegetsi. No kuvuga yuko abafise agatimatare baracariho, ariko natwe abarundi tuzobatega abenegihugu, tubatege Imana.
nagira ndamenyesha uno munsi ko twamaze gusezerera intambara mu gihugu cyacu. Ibisagaseseshwa rumuri sogokuru wacu Petero Nkurunziza yarabivuze. Yavuze ati uzoshaka gutera intambara mu gihugu cyacu izoheriwe ihereriwe. Iryo twame turifise kumuzirikanye. Uzoshaka gutera umudugararo muri iki gihugu, uzoshaka gutera intambara muri iki gihugu, izohera kuri wenyene iherere kuri wenyene. Nico gituma ubu rugamba dufise ari urugamba rwo kurwanya ibintu byose bituma intambara itera mu gihugu. Icyambere gitera intambara mu gihugu n'akarenganyo. Urenganije abene gihugu bategerezwa kukwivuna. Igihugu ni icy'abene gihugu, ivy'igihugu ni ivy'abene gihugu. Urenganije umwene gihugu arafise uburenganzira bwo guharanira agateka kiwe. Nico gituma atanumwe yigeze yagiriza abene gihugu bafashe umuheto bakaja ku rugamba. Aha rero casaba indongozi mu vyumve, indongozi z'igihugu, umwitwarariko wa mbere nuwo gutunganiriza abene gihugu. Indongozi yose ahiri hose, amabanga yose ijejwe imenye yuko iri kwikorera abene gihugu ari ukubatunganiriza. Atabatunganirije naho barafise uburenganzira bwo kumwikurako. Icya kabiri gituma haba umudugararo mu gihugu ni kwigungira ko itunga ry'igihugu. Nico gituma inzego nshasha zigiyeho twavuze tuti dutegerezwa gukora nk'abavyeyi, dushinge leta mvyeyi. Leta itunganiriza bene gihugu itunga ryabo, ntihagire uzosubira kwigungira ko itunga ry'igihugu. Hajya hariho ibibabaje mu gihugu, iyo kibayemo ukamengura umunyamahanga birababaje cyane, birababaje. Nico gituma leta mvyeyi ifata abarundi bose nk'abana bayo, atanumwe avuyemwo. Nta kintu kibabaza nk'umuntu yo kubwira ati itunga ni rwawe hanyuma akarirya ubona atakiri buvuge. Nico gituma kwigungira ko ivy'igihugu ari icyaha gikomeye cyane, mbere je novyita ko ari ukumenja. Nico gituma rero nagomba gukebura indongozi zame zibizi ko kizira kurenganya, ko kizira kwigungira ko itunga ry'abene gihugu. Uno munsi kandi turibuka ubutwari n'urukundo byaranze abahizi ku rugamba, intwari ku rugamba. Ese uno munsi twogira urukundo nk'uko twakundana ico gihe? Umwe wese akarose kabaraka abandi. Ntawatunga ibutura zibiri, ntawatunga amashati abiri, umwe wese yahundi. None rero harageze yuko n'ubu twigana ivyo twari turi, kuko ababibaye turiho kugira ngo tuvyerekane. Nico gituma uyu munsi kandi ari umunsi wo kumenya urukundo n'ubutwari intwari ku rugamba zari zifise. Ariko rero tumenyeshe ko uno munsi urugamba rw'amasase rwaheze, ariko hageze urugamba rwa politike, urugamba rwo kurwanya ubukene. Abakera mw'isi yose baravuze bati urugamba rwo guhindura igihugu, urugamba rwo guhindura isura y'igihugu ntigwigera ruhera. Iyo uhejeje intambwe iyi uja ku yindi.
twararose amahoro, mugabo dutegereza kugira urugamba rwo kuyatsimbataza. Urwo rugamba rwo gutsimbataza amahoro rero ni urugamba rutoroshe nabwo nyene, kuko rurasaba kwitanga, rusaba ko tutajyamo umukondorazosi, ni urugamba rusaba yuko twese tuvuga rumwe. Urugamba rwo gutsimbataza amahoro ni urugamba rukomeye. Ubu rero nagira ngo bahamagarire turwane urwo rugamba. Ni urugamba rwiza, erega urugamba rwiza ni urugamba urwana ukarutsinda, ugatsinda umwasi ukamumara mu gata wawe ruhitanye. None ko umwasi ari amagume, tuyatsinde atawe iwacu n'umwe amagume ahitanye, ni ukuvuga tubuze amagume kuba. Ubu rero murumva yuko ni ukugaba abarundi twese tugateramira amahoro atanumwe avuyemwo. Abarundi bose kuva ku mwana gushika ku mutama dutegerezwa guteramira amahoro. Ntimuze mubone ngo hari abasoda hari abapolisi ngo baramaze, kuko ntuzoronka umupolisi canke umusoda azohagarara ku rugo. Nico gituma dusaba yuko leta mvyeyi imanuka gushika mu muryango. Umukuru w'igihugu mwamusavye yuko akingira imbibe z'Uburundi, agakinga kugira ngo inzego z'igihugu zikore neza. Tumanuke rero tuje ku ntara, intwaro mu ntara. Buramatari nawe ajeje kuraba ko intara yiwe itekanye, yuko abana b'igihugu mu ntara bose bameze neza batekanye. Buramatari ntavyo yoshobora wenyene, bamusitanteri batamufashije, kuko nibo ndongozi, niwe mutware. Mu Kirundi bavuga ngo ingabo zitagira umutware bazita impehesa. Impehesa nazo zitsindwa zitagwanye. Nico gituma rero musitanteri nawe ategereza gucungera arabe ku ikomine yiwe itekanye, akorane n'abenegihugu kugira ngo ntihagire n'umwe agira umutima uhagaze. Musitanteri nawe amenye yuko afise abandi bamwunganira, abakuru b'imitumba. Umukuru w'umutumba wese ategereza kubona ko ku mutumbi we hatekanye. Aha rero ndahatsimbatara cyane. Abakuru b'imitumba bajya batanu bari ku mutumba, tubasaba yuko bokurikirana neza ku buzima bw'abenegihugu ku mutumba bumeze neza. Ubuzima bw'abenegihugu icya mbere ni ukuba bafise amahoro, ni ukuba badashonje. Umukuru w'umutumba gute? Hariho abashonje, ategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihabe abantu bicwa n'inzara, ni ukuvuga bose abashyira ku kivi. Umukuru w'umutumba agashyira abenegihugu bo ku mutumba ku kivi, uwo nawe abahemutse. Nico gituma dusaba yuko mu kwezi umutumba wokwa mukorana biga ibibazo bijanye n'umutekano n'iterambere n'imibano, bakabazanya bati mbega mu iterambere tugejeje hehe, turashonje cyane turahimbye. Basanze bashonje bagaca bafata imyanzuro y'ibyo bagiye gukora kugira inzara ihere. Basanze ata mahoro ahari bararondera ikibatesheje amahoro bakagituza. Basanze imibano ari mibi bagasubira bagahanurana kugira babane neza. Hariho ingo zirara mw'induru bakavuga bati rujya rugo ruradutesheje umutekano, rurara mw'induru bakaruhanura. Abakuru b'itumba nabo nibarabe ko abakuru b'agacimbiri bariko barakora neza. Umukuru w'agacimbiri yumve yuko agacimbiri kiwe gategerezwa gutekana. Agacimbiri nako akamenya ko muri zirya nzu 10 nyumba 10 akumva yuko zirya nzu 10 ziwe zitegerezwa gutekana, zitegerezwa abantu bose bakumva ko batekaniwe no mu mutima. Hanyuma rero nyumba 10 abariko araraba baserugo ko bariko baratunganya ingo zabo neza,
serugo rero nawe akaraba ko mu rugo iwe hatekanye. None ga yemwe tubikoze gutyo nimumbwire uzosubira kuduhungabaniriza umutekano azohonyora hehe? Azobahe ko serugo azoba ariko arararira mu rugo iwe? Mbe mwari muzi yuko kuva kera na rindi abagabo bose bari abapolisi bakaba n'abasoda? Mwari mubizi? Kera nico gituma umugabo wese yitwaza icumu kugira ngo ashobore kugwanira urugo rwiwe, agwanira igihugu ciwe. Murazobaza kera ubu muvyibuka muriko musaba inzoga y'amacumu, mugabo mwari muzi gituma bavuga inzoga y'amacumu? Umugabo wese agiye ku rubanza kwa senaka yagenda yitwaje icumu kugira ngo yikingire umutekano ahageze hose. Mugabo ashitse mu rugo ahari urubanza, serugo niwe agaba umutekano wo muri urwo rugo. Nico gituma yaca yegeranya amacumu yose abaje ku rubanza iwe bari bafise akayegeranya akayababikira kuko umutekano yawucungira neza mu rugo iwe. Hanyuma hageze gutaha akabaha inzoga ya nyuma ariyo yaca baha amacumu yabo bagataha. Ati ubu rero nimwicungire umutekano ko muvuye mu rugo rwanje. None mwumva atari umupolisi mu rugo iwe? Uno munsi n'abagabo bangahe baraba yuko urugo rwabo atamugizi wa nabi arurimwo? Tuve hasi twese. Hariho ababona imbonerakure ziriko zirararira, imbonerakure ziriko ziraraba neza ko atawuhungabanya umutekano bakazigaya. Uwugaya abari kubacunga umutekano mu gihugu niwe abari umumenja. Ndabivuga ndabisubiremwo, umuntu wese adacungera umutekano w'igihugu n'umugizi wa nabi, kuko akiriye icyanzo abagizi ba nabi. Dutegereza gukora ibishoboka byose muri iki gihugu cyacu ntihagire uzosubira kuduhungabaniriza umutekano. Noneho batera amagrenade mu bubare babaciye amajahe, babaje bava mu ijuru. Abo basuma baja kwiba bavuye he? Mbe bivyeho baca bajahe? Twese twocunga umutekano atanumwe avuyemwo, bose bazaba babuze ikibanza. None rero nagira ntumira abarundi bose atanumwe avuyemwo, ntihagire n'imetero kwadarato imwe isigara mu Burundi tutariko turayicunga. Hanyuma tubonye abagizi ba nabi duce turya kara abapolisi n'abasoda, tubarya kara. Mpamagariye rero abarundi bose kuva ku mwana gushika ku mutama n'umutamakazi. Erega n'impumyi yarafashe umusuma. Mwari mubizi ko impumyi irarira? Ngo hariho umuntu yasize yanikiye, hari kera yanikiye akawa amayizina ataraza, hanyuma umwana we akaba ari impumyi acaguma yicariye mu rugo impande hahandi banikira akawa. Umusuma aje acabona ko hariho abantu acarasubira inyuma. Hariho n'uwundi ngo umusuma yaje kwiba mu nzu, ngo yumvise biriko birakarangatanya, ngo wewe urinde? Yumvise umuntu avuze gusa acariruka, ntiyumva ko yarahejeje gucunga umutekano mu nzu. Nta n'umwe rero adakwiye gucungera umutekano. Hariho abantu iyo turiko turavuga tuti igihugu tuzokigwanira twese dupfume dupfa, bavuga ngo turiko tuvuga amakosa. Nagira ndabwire umuntu wese afise amagara n'umwana kivukiye ababishoboye, nawe nyene yari kuja kwizamu turarira igihugu ntikize gisubire kugwa mu isangano. Ubu uzosubira kunegura abacungereye igihugu, uwo muntu tuze tumenye yuko ari umugizi wa nabi, azoba ahejeje kwiyamamaza ahubwo turaca tumuraba neza. Erega umusuma yateguye kuja kwiba agasanga barayizamu arababara. Mbere arashobora no kubaza ngo mbe ngaho wowe ucunze iki? Kandi ucunze ibyawe. Nico gituma rero kugira ngo tugire amahoro twese atanumwe avuyemo tuyahagararire, tuyacungere. Urugamba rero rwo guhagararira amahoro murumva ko ari urugamba
ariko ntacyo rutwaye kuko ntawupfa. Twarinze dushobora guhagararira amahoro tukayarondera dupfa, twonanirwa kuyahagararira. Abahumure bagira ndabasabe mutajya akarorero, duhagararire amahoro mu gihugu kuko ntavyo gupfa birimwo. Nta munyezamu ararizamu hanyuma abasuma bataje mwijoro ngo yicuze ngo nararizamu busa. Abanyacibitoki barabizi ingene bigeze uduca mu ryahumye hajya mu ruhagarika, baravyibuka. Tujya tuyiratwa mu mwonga, tujya dutegereza kuza turaducungera. None aha abanezerewe ga yemwe tubuza abantu mu mwanya mutoyi. Nico gituma tuyira twose aho duca hose Burundi bwose dutegereza kubucungera ntagiye uzosubira kuduca mu ryahumye. Ikigira kabiri ku rugamba turimo ni urugamba rwo guhana n'ubukene. Naramaze kumenyesha izuba riva yuko twuguruye intambara yo kurwana n'ubukene, kandi n'intambara twese dutegereza kurwanya ubukene. N'intambara nayo nyene ntacitwaye kuko n'intambara y'ibyiza, mugabo isaba ubutwari nayo nyene n'ubwira. Nta muntu n'umwe ndabona w'umunyamwete wubwira arigera akena. Muze murabe abantu bose abayeho neza n'abantu batigera batumwanya. None rero ndabasabe tuje ku rugamba twese amarigara tuyasezerere. Naho nyene ndasubiyemo umuntu yirirwa kwirigara nawe nyene ntawe bitaniye no kumenja kuko abariko akingira ikibaba ubukene. Uwirirwa kwirigara bakingiye ikibaba ubukene, uwo nawe nyene ni wavamwe umusuma agaca duhungabanya. Tugwanye amarigara. Niba bananiwe gukora iwabo tuje kubakoresha mu by'abanyagihugu. Ibwirizwa shingiro ritegeka umurundi wese kwategereza kugira icyo akoze agakorera igihugu mu iterambere ryacu. Nico gituma rero uwicaye abacumuye kandi ategerezwa guhanwa kuko yacumuye. Kurya ibyo utarimye no mu ijambo ry'Imana, kurya utarimye birahanwa. Murazobaza wa mugani w'itarenta muze mu usome. Uwaciye azika itarenta mu kuzimu w'ikinebwe bamwatse n'ivyo yari afise babiha uwufise. None ico si gihano. N'umuntu yicaye rero ntataniye n'urya yabitse mu kuzimu itarenta. Iyo tarenta Imana yaguhaye utegereza kuyikoresha. Utayikoresheje bazoyikwaka bayihe uwavyishe. Ndabereka ingene itarenta ikuvako. Iyo udakoze ucuba umworo. Umworo nawe ubukene bwose iyo bwakabaye bumuruhukirako. Ingwara zose ziruhukira kuri we. None sivyo, wowe urakumbagara mu munyota, imvura igwa ikakunyagira ukava uzogira amagara yahe utariye. Nico gituma ingwara zose zica ziza kuri wewe. None ntiwumva ko ubuhejeje guhanwa hanyuma ugacupfa. Yatarenta Imana yaguhaye ibigiye kuko wapfuye. None rero nagira bahamagarire gutonda urwo rugamba. None nk'ubu muri twebwe aha turi ngaha abatonze urugamba wo kurwanya ubukene ni bande? Abatonze urugamba wo kurwanya ubukene siri no hejuru turabe. Jewe ndimwo mu rugamba wo kurwanya ubukene ni twese. None mwumva ubukene bwo cyahega yemwe. Nagira ndamenyeshe ko ibihugu bya rutura byose muzokumva bose bavuye hasi bakora amasaha 28 ku 28 gushika ubukene babunesheje. Natwe rero tugondwe n'itiro gusa. Kandi nagira ndamenyeshe yuko ibihugu byose muzobona bitunze byose byahereye ku burimyi. None Imana muvyo yaremye umudugaga yemwe. Mwarigeze mwumva aho Imana yigeze iremye inzu? Imana yaremye umuntu ikimushira mu murima
iti ngiyi si yirime niyo izoguteza imbere. Umuntu acaratangura ibindi byose byaje indibanje kuronka. Nukuvuga yuko duhere kwihinguriro ryo guhingura isi kugira ngo ivemo ibiribwa, hama turonke ibyo dufungura duce turonka n'umusesekara. Hariho abasigaye batinya kurima ngo ntibagira isoko, ngo twemeye gusonza kuko ntidufise aho tuzobishorera. Ariko raganda babwire leta nkozi yaje koko ari nkozi, kuko twaraye dufashe ingingo yo korohereza n'abene gihugu gushora umwimbo wabo. Kuko narazungurutse ndarabasanga mwese mwaragiye ku kivi, mugabo nsanga iyo hageze ko mushora umusesekara babaha uduhera tw'intica ntikize. Ikibabaje nuko muheza gushora uwo mwimbu bakazogaruka kubagurisha ko bawudugije ibeyi, mwawugurishije kuri make. None rero leta cifata ingingo yo guharura igiciro cy'ibintu byose kugira ngo izozira vyegeranya hanyuma ibigarukane ku isoko bizimbutse. Uko kuvyegeranya rero kurimwo byinshi, kuko kuzotuma duca mbere dutangura gukora za mbuto tuzihingura kugira ngo zibe imbuto zirobanuye zimera cyane kugira umwimbu ugwire. Ubu nivyo leta igiye gukora. Murumva yuko turi kumwe rero, turi kumwe. Leta nkozi twiyemeje yuko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umwene gihugu akora atagira uburiko aramwereka ubuhinga. Nico gituma mwumvise mperuka kugira n'umwiherero n'ugwaruka rw'incabwenge kugira ngo baje kubintwaza ngabo mu rugamba ko kurwanya ubukene. Nakenguruka cyane ko bose bagira binyemereye. Ubu dukeneye yuko uwabaye incabwenge aca bintwaza ngabo abari wa komanda abatarose amahirwe yo kuja kw'ishure, kuko nitwe twabarihiye amashure. Erega bene gihugu nibo barihira amashure abana biga. Burya twovuga ngo duhembe umwe wese yihembere mwarimu, ntavyo twoshobora. Twese duteranije amahera turahemba mwarimu bigakunda, twagura ibikoresho tukubaka amashure. None rero ihajeje kwiga tugaruka rero nawe uzamure babandi bataronka amahirwe yo kuja kwiga. Turababazwa cyane n'ugwaruka rwiga ruhereje amashure bakavantara bagaca barugura rukaja kubateza imbere. Ngo mwiwaci Burundi ngo bampemba make ngo aho bampemba menshi. Igihe wari kuriga kutavuze ngo bagutangira make, none ugiye kwiga aho bagutangira menshi. Nubuhemu kubona umwene gihugu akurihira amashure hanyuma waheza amashure ugacuja guteza imbere utakwigishije. Ntawe utaniye n'umumenja uko ubu umucangero. Harageze yuko rero abene gihugu basubirizwa mu nkoko. Urugamba rwo kurwanya ubukene rurasaba ko twese tugira urunani, uwufise ubuhinga agafasha uwutagira ubuhinga. Ni muri iyo ntumbero rero abakozi ba leta bose tubasaba yuko begera abariko barakora ibikorwa by'iterambere. Ni waba uri goronome kirazira ko wicara mu ibiro byawe biri hari abene gihugu bariko bararima. Umunsi naza mu Gihogazi hariho umurimyi yanyeretse umurima avuga ati murabona yuko bitagenze neza. Ikibazo racenda mubaza nti none goronome yararihe? Ubu ngira ntangure gutembera kuko iri mu byageze ibiterwa birakuze. Aho zosanga umurima wawe warase, goronome wo muri yo komine abaramenya ko asezeye. Kuko ni wazoza kusigurira igituma imirima yanka. Goronome nawe nabarabaza wa mwigisha w'indimo, umwarimu w'indimo ku mutumba azamubaza igituma uwo murima wase. None sibwo buhinga bize. Kirazira ko tubaga tubahemba ntacyo ariko ratumarira. Wewe uri umurimyi, urafise amaboko, urafise isi, hakenewe umuhinga kwereka ingene urima neza kijambere kugira wimbure byinshi.
ejo rero aho bukera ndatanguye gutembera mu makomine yose. Abagoronome muwe murimenye muzosigurira, tangura ubunyene mugende mukosore aho mutarakosora mu mirima. Aborozi mubereke ingene borora kijambere, nivyo dukeneye. Urugamba rwa mbere twaruhereye ku burimyi kuko twasaza ariryo hinguriro ridahomba. Reka duhere ku ihinguriro ridahomba, uburimyi. Nico gituma rero ndabahamagaye abari mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bicaye mu biro, nkabatangayo kubibona batarabibona, bazamenye ko nzoshika ndabasubirira babimenye, kuko bari mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo barabe yuko amayeri yose twagize yo kurima kijambere ariko arakogwa. None uburimyi bubera mu biro by'umuntu. Babimenye rero abakora mu burimyi n'ubworozi bose ntegereza kubabonera ku kibuga c'intambara. Erega hajya mu mirima niho kibuga c'intambara yo urwanya ubukene. Bose rero bategerezwa kuba ariyo bari. Uwo nzotaka kubona umurima wasa atabimbariye arimenya. Nababwiye yuko ubu turi ku rugamba dutegereza kugira urunani. Uwuteye imbere ateza imbere abandi. Nico gituma uno munsi twiyemeje kwigira inama. Leta nkozi ikorera ku kibuga ntikorera mu biro. Aha navuze abagoronome, sinavuze abize kubaka, abize ivyo kubaza. Mbere kuko umuntu yubaka inzigoramwe hariho abize kubaka. Bajya bose bize kubaka bakorera leta, ni mwebwe mubahemba kugira babereke ingene mwubaka neza. Abo bose bazobibazwa. Dusanze ababaji babaza nabi tugasanga ari umukozi wa leta yize kubaza, tuzomubaza ico ariko arakora igituma ababaji babaza nabi. Hariho ibibabaji kubona dufise ubutare n'agataka, mugabo ntitwigere tumenya naho buri, kandi hari habize ivyo butare n'agataka. Aha mu Burundi twasanze dufise amabuye yayandi twirirwa turagura mu mahanga yitwa amamarble, mugabo abize ivyo nyene nta numwe arayatwereka. Muga narabonye umwe yarayanyeretse, ubu hasigaye ko tuyahingura. Erega bitegereza gutera imbere. Imana yaduhaye iritunga kugira ngo riduteze imbere. Ubu rero leta nkozi imenye yuko itegerezwa kubana n'abagwanyi. Abagwanyi n'abenegihugu. Abenegihugu mwese murabagwanyi. Leta nkozi nayo n'umukomanda. Nukuvuga yuko dutegerezwa kubegera tukabajana ku rugamba tugatonda twese ku runani. Nico gituma twavuze dutegereza kugira urunani twese. Ntagira umuntu azosubira kwidoga kuko tugize urunani tuzotsinda ubukene. Ubwo runani rero nabwo ruhera ku muntu. Abagwanya urugamba rw'amasase barabizi, nta musoda n'umwe atagira ico ajejwe. None natwe ntagira umwenegihugu n'umwe atagira ico ajejwe mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Uri umurimyi rima, uri umuvuzi vura, uri umubaji baza, uri umwubatsi ubaka, uri umucuzi cura, twese duhurize hamwe kuko ruzoca dushora hanyuma turonke amahera yo kwikenura. Nico gituma twemeza neza ko umufuko wose utegereza kuronka ico ufungura. Tugira ubumwe rero ku rugamba, twese dushire ukubute dukore, turereke rero. Kuri urwo rugamba rega harimo no kurereka. Hajya mubona imbonera kure ntiziva hagufi. Igihe twari turi ku rugamba twari dufise inderetse zaturerekera, zari imbonera kure. Hakaba abandi nabo bariko barateka ivyo kurya baza kutugaburira. Nta mwenegihugu n'umwe atarafise ico akora. None ku rugamba rw'iterambere niho hogira ubusigaye ataco akoze, haba inderetsi. Twese turereke ubwa mbere itunga ryacu ntihagire n'umwe arikorako. Itunga rusange ry'igihugu ni rwacu,
sigabanaka ngo hariho abiyita ngo ni iry'indongozi namba na gato, itunga rusange ni rwacu. Nicyo gituma bagira amenyesha abakozi ba leta, abenegihugu mwese murereke, mubimbonera kure mwese, abarundi bose mubimbonera kure turereke. Umukozi wa leta tuzosubira kubona yivye, anyonora, agira iturire, agasesagura itunga ry'igihugu, amenya yuko afashwe atazofasubire kuronka akazi mu Burundi kamuha umushahara wa leta. Ndazi yuko indongozi ntimubikomera amashi, mugaragira ndabwire, ubu iyo mbonye ahantu bavuze ko ari wasesagura itunga ry'igihugu, mvuga nti ntizinagiwe, iryo zina tuzorishira ku kibaho, turyandike ku buryo ntazofasubire kuronka akazi muri iki gihugu. Ntibyumvikana neza ku itunga ry'igihugu ngo atashaka kuguma ahembwa n'abenegihugu. Uwuzi wese yuko yagirijwe ubusuma, uwuzi ko yagirijwe gusesagura itunga ry'igihugu, uwuzi ko yagirijwe igiturire, tuzomwandika mu gitabo, bacita igitabo cirabura mbega, tuzobashyira mu gitabo cirabura, ntazasubire kuronka akazi muri iki gihugu. Naho azoba umwarimu yivyingwa. None uwivye urushinge yonanirwa kwiba inka, ubusuma buba butanguriye aho nyene. Hariho abavuga ngo impene ngo irisha hiziritse, kandi aha rero mumenye yuko turatanga urwo rugamba. Twese turi imbere, murereke gusa, tuza turabandika, bazosiga baja gukora iwabo bihembe, mugani ntizokwemera ko basubira guhembwa amahera y'abenegihugu, kandi ndazi bazofatwa kuko hariho abimenyereye. Hariho n'abari mu manza ubu nyene, naratumye bampa amazina yabo, bahigwe ntibaze batsindwe. Intayi kwagiriye wagirizwa ubusuma, icambere no kugarukana amahera y'abenegihugu. Hariho abiba bavuga ngo nzoja gupfungwa, ngo hanyuma nzoyarya mfunguwe. Nagira ndababwire, tuzogurisha ibintu byabo twirihe twebwe abenegihugu, ntituzovyemera. Azopfungwa yongere agarukana ivy'abenegihugu yivye, atabizanye. None ga yemwe, kuva kera narindi umuntu amenje mu gihugu bamunyaga urukoma amazi, sivyo? Hajya kera hari leta mvyeyi, kuko umenje barakunyaga urukomba amazi, wamenje rwose bimwe vy'akagirire barakwangaza bati we ntukiri umurundi. None nagira ndababwire, umuntu wese azoba yagirizwa kwiba itunga ry'abarundi, tuzogurisha ivyiwe, amahera yivye asubire mu kigega, tuweze turaba ico yunguka. Kuko hariho ababigize ingeso ngo nzokwiba, ngo hanyuma nce mfungwa, ngo nzoyarya mfunguwe. Nagira ndabwire ko ivyo bisezerewe, mutegerezwa gusubiza ivy'abenegihugu. None twotera imbere gute ga yemwe? Muturagize inka tugaca tuyirya. Abenegihugu baturagije inka, itunga ry'igihugu, none duciye ga yemwe tubirya. Twosubira kuba abasuku b'abenegihugu, ko ari byo nabemereye. Ntagira bamaramaza, barazi yuko murazi mwese ko nabemereye ko ngiye kuba umusuku wanyu. Abafasha rero nabo bumve yuko nabo ari abasuku b'abenegihugu. Uzobirengako bavuga ngo iki, ngo tuzokata hiboze, uwuzohemukira abenegihugu ntituzoba turi kumwe, naje nzomwiyambura. Rero uno munsi murumva yuko ni umunsi wo kwibukanya ko urugamba rubandanya, kandi intsinzi ni kashi. Urugamba rurabandanya, intsinzi ni kashi. Nagira rero imbere yuko ndangiza nsubire nshimire cyane abitanze bose, abitangiye igihugu, abemeye bagaheba ubuzima bwabo bakitangira igihugu. Dushimire cyane abitanze kurusha abandi, kuko bobo basizeyo ubuzima. Abitanze kurusha abandi basizeyo ubuzima. None rero
nta kundi kubakengurukira atari ukuguma tubavugira agasabisho twongera turabana tubungabunga intsinzi bapfiriye tuyibungabunge tugashimira Imana mushobora byose niyo yabidushoboje kuko ntabyo twari gushobora. Je ndibuka turi hajya mu mugende, abanyamugende mwaje nabonye ko ariho muri n'Inyakabugu mwaje, abimarenga mwaje, ndavyibuka turi mu mugende aho twaterwa n'amabrende tutagira rase rokete kandi tukagwana. Urati ugwana na brende ufise Kalashnikov, twebwe twafata ingingo tuti ntibugurura tujya tudirisha tugume turasa kuri brende, ntibugurure tujya tudirisha ngo baturase, hanyuma igataha itarashe. Murumva nkagayemwe yahise Imana yadufashije. Cyanibuka uwitwa Robert ico gihe baramurashe ku kuguru, hakengurukira mwebwe abenegihugu mwaciye muja kumuvuza, aho mubonaga yemwe Imana yadugiriye neza kandi koko numugira neza. Murazi icari cyo kugwana na brende utagira rokete, kugwana n'indege ufise Kalashnikov mukuburira ugashika, ni ikintu gikomeye. Ndabakengurukiye rero, Imana yatugiriye bijya izibandanye n'ubundi itwuhirira kugira ngo Burundi ntibuze busubire mu ntambara.